turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatatu 2021 ndasuye kuramutsa mwese mubana mukurikira ibiganiro bya televiziyo Renaissance n'umwanya w'amakuru twabategure mu Kirundi agizwe n'izi nkuru zikurikira. Amabutike n'amamangazini yose yubatse inyuma y'isoko ya Jabe ni muri zone ya Rohero asabwa kwimurirwa hagati mu isoko mu kiringo gitarenze indwi zibiri. Itegeko ryarayitanzwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu mu rugendo yagize ku isoko mwijabe kuri uyu wa kabiri. Mu gisata cy'agati y'akazi na muntu abantu 9 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe, abandi bagera kuri 8 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko mu ndwi iheze. Ibitigiri tubisanga mu cegeranyo gisohoka kundwi c'umuhari iteka. Na nyuma y'imisi 15 na kwirenga 15 mukuru gatanze ikigongwe ku migwi itandukanye y'abafungwa ishigwa mu ngiro giyo ngingo rirahagaritse umutima abanyepolitike n'abaranira agateka kazi na muntu mu Burundi bose bagasaba ko abafungwa bore kugwa amaguru masha. Twabateguriye muri ano makuru mukanya idonido. Amarukuru tuyahere mujanye n'agati y'akazi na muntu abantu 9 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe muri abo bane batogwa ari biziga, abandi bagera kuri 8 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Ibyo bitigiri tubisanga mu cegeranyo gisohoka kundwi c'umuhari iteka. Kugansha niko yagize arongoye muhari iteka, bamwe mu bapolisi imbonera kure n'abajejwe intwaro nibo batungwa gatoki mu bakekwa gukora ayo mabi aho nyanga gateka kazi na muntu. Ikigeranyo cy'indwi cyari giteka kiragaruka ku bantu bagiye bicwa, bagiye bakubagurwa, bagiye bahagarikwa bidaciye mu mategeko, ndetse mbere ikagaruka n'ikibazo bijanye n'ubutungane, intwari ibereye n'ivy'ubutunzi. Aha twavuga ko muri indwi ishyira muri iteka ryashoboye ko n'abantu 9 bishwe, aho 4 batowe ari biziga hirya no hino, hakaba n'umwe yakubaguwe bimwe twita torture, abandi 8 barahagarikwa bidaciye mu mategeko. Abafasoni 3 novuga muri abo bantu bagiye bakorerwa mabi, abafasoni 3 barishwe hamwe ndetse n'umwana, hama akaba n'abafasoni 4 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Bijanye n'ubutungane muri ico cegeranyo turagaruka novuga kwisakwa ryabaye muri commune Bugabira mu ntara ya Kirundo, aho iryo sakwa ribaye hakurikiwe gufata abantu bidaciye mu mategeko. Novuga kujanye n'ubutunzi naho ico cegeranyo higaruka kwibuzwa ko ibidandazo novuga ibigori n'ifu biva mu Buganda ko vyinjira mu gihugu c'u Burundi. Nena ibabwiye amazu yose acururizwamwo yubatswe inyuma y'isoko ya Jabe iri muri zone ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura ategerezwa kwimurirwa mu isoko hagati. Iryo tegeko ryatanzwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu rugendo yagize kuri iyo soko. Gervais Ndirakobuca akaba yabahaye ikiringo c'indwi zibiri gusa kugira bene ayo mazu babe bayashize hagati mu isoko. Idonido ni muri no nkuru ya mugenzi wacu Clementine Kanyamuneza. Muri urwo rugendo yagize ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yaraneguye ko ingingo yo kubomora amazu yo kudandarizamwo hanze y'isoko itakurikijwe. Akaba yaciye atanga indwi zibiri gusa kugira abadandariza hanze y'isoko ya Jabe bazobe babarizwa mu isoko. Dusanze ari kibazo kitoroshe catumye nabe n'igihugu bafise amazu nabo nyene babona yuko umenga amazu yahindura bakayagiramwo urudandazwa, kubera yuko abajejwe intwaro n'abarongoye isoko bafashe isoko bayishira hanze y'isoko. Ubu rero turabonye neza yuko hakwiye ingingo zihuta zuko abantu bose bari hanze y'isoko bose baje indani mu isoko. Tukaba tubona neza yuko mu ndwi zibiri zikurikira amakioske yose akikuje isoko yubatse ku makanevu atwara ubucafu yose azoba yahavuye, abantu bose binjire mu isoko. Nayo kuri bene ayo mazu yo kudandarizamwo barabwa n'iyo ngingo bavuga ko ibarenganya. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu niyivuguruza. Nimba ari administration yabemereye nibaza ko bari biheze, kubera yuko imbere yuko wemerera umuntu ikintu ubanza kuraba ko icyo kintu umwemereye kirekuwe n'amategeko. Ivyo rero bari babemereye bitarekuwe n'amategeko, urumva ko nuwajeje intwaro nawe nyene yabikoze atisunza amategeko.
Naho biruko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahumurije abasanzwe bafise ibidandazwa vyinshi ko bafise uburenganzira bwo kuronka ibibanza bifuza bivanye n'uburyo bafise. Iyo ngingo yo kugara amamangazine n'amabutike akorera hanze y'amasoko yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati kuwa 16 Ruhuhuma uyu mwaka. Iyo ngingo ikaba itashimishije bene ayo mazu aho bamenyesha ko yafashwe ku gihutihuti kandi batagishijwe inama. Amakuru tubananize mu gisata cy'ubutungane hari akagwi k'abasirikare bo hejuru bahurikiye mu citwa Club Nonoka kicaka gakiza mu Burundi ari nako kanatwara umukuru w'igihugu bivugwa na Emmanuel Ndereyimana umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani Sefor Arusha ngo kimwe mu bigaragaza nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata ingingo ariko hakabaho akagwi kankakozija mu ngiro urunani Sefor Arusha bagafatira akarorero ku ngingo yo kurekura abanyororo barenga 5,000 yerutse gufatwa n'umukuru w'igihugu ariko n'ubu bakaba bagifunzwe kurikira. Biratangaje biranababaje kubona umuntu yitwa ko ari we mukuru wa mbere mu gihugu atwara ubutungane ari we mukuru w'igihugu ashobora gutanga ikigongwe ku banyororo hajya vyitwa ko amadosiye bayize mu butungane bakabimuzanira ku meza bati aba nibo barekuriwe nibo bakwije kumbure ibisabwa mu byo baba bariyumviriye gushikaho bashika ku gitigiri c'5,200 na bangahe bati aba rero nibo bakwiye gusohoka bagataha umukuru w'igihugu akabisinya agacaja ko akarivumera ati aba baragiriwe ikigongwe ni batahe kuba rero kugeza no munsi iyo ngingo itaraja mu ngiro niho rero haca hajamwo akantu k'amahinyu hari babo vyatangaje ariko hatwebwe mu runani Sefor Arusha nta kidutangaza kubera n'ingingo nyinshi ujya mu mukuru w'igihugu afata ntizije mu ngiro twama twasubiyemwo akarorero kamwe gusa nka ka Krista kuba umukuru w'igihugu yarafashe ingingo ngo arekugwe abicishije mu nzego z'ubutungane ariko kugeza no munsi akaba kiboshwe bisigura rero yuko umukuru w'igihugu siwe atwara uburundi mu bisanzwe arahari hari ibyo ashobora gukora ariko ibintu bijanye n'ibintu biremereye mu gihugu ko nko muri bajya abanyororo bagiye kurekugwa hashobora kuba harimo nk'umunyepolitiki umwe canke babiri batanga amategeko by'ukuri mu gihugu batifuza ko barekugwa ubwo rero baracabirimwo baraba ingene bosunika umukuru w'igihugu ahindure canke ntahindure ariko igihari kiboneka kugeza kuri uno munota umukuru w'igihugu ntiyombesha uno munsi canke ntiyobesha abarundi ngo arafise ububasha muri kijya gihugu kuko umukuru w'igihugu mu bisanzwe naho yovuga ati rijya bohero rya mpimba sinkeneye ntirikibaho n'uwari ari yo wese ahafungiwe ico yoba afungiwe ico arico cose ndamutezuriye bikogwa ku musogondo kurikira umukuru w'igihugu aba yavumereye mu gihe rero yavumereye ntibikogwe birerekana ko hari abandi batwara nawe arimwo baramutwara nico twovuga ntawo duhinyuza kuko niko bimeze abantu bo bane bande none erega umukuru w'igihugu rabiyo vyaje bizanana yatowe gute muraza amatora ingene yagenze barabikoze uko bakora bakoresheje cour constitutionnelle imushiraho ku nguvu atari we yatsinze amatora bajya baremereye rujya gwego nibo bahisemo kwaba umukuru w'igihugu muri ico gihe rero iyo ashatse gufata inge urabone Burundi nabo nyine mbaza nabo nyine abone bande no bajya twita abagenero abasirikare bakuru bajya bagize umugwi hariho club yitwa Nonoka umugwi wiyumvira ingene igihugu cyo twagwa urumva ariko ikitubabaza nuko biyumvira kugitwara nabi umukuru w'igihugu rero ako kagwi karamutwara no mu runani rw'abarundi b'intungane RCP baratangazwa n'ingene abanyororo bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu bagifunzwe muri kino gihe Javani Bigirice giracurongoye ubwo runani asaba ko bore kugwa kuko iyo ngingo yategerezwa kuja mu ngiro umunsi yaterewe ko igikumu yaboneka yuko ingingo yafashwe yoba ifise imyero nyuma yayo ko yabetanje kubona yuko harimo article ivuga yuko iyo ngingo cija yitego caje mu ngiro ubwo nyene
hari itariki 5 umunsi itariki 17 ubona yuko uwo munsi rero bibabaje kubona abanyororo bagize amahirwe bakigwa ikigongo canke bakatezurirwa bakaba bagipfunzwe ikintu kibabaje gose uravye nk'amahero amwe nka Muramvya na Gitega aho bamwe muri abo bayandushikirizwa yuko bataza gutaha bamwe bamaze bashaka no kwitegura kugira batahe ugasanga rero uyu munsi ntibazi nyine byagenze gituma batarekuwe rero byekana ko uyu munsi ari ingingo zifatwa ugasanga hariho inyuma yazo aba bazisubiza inyuma uravye handitse ubwa mbere nibuka yuko mwaka 2019 hari habaye ikigongo nk'uko nyene ariko gushika uyu munsi abo banyurura ntiyizi barekugwa ugasanga rero uyu munsi rero naceza ati mbega none iryo tegeko ryafashe umukuru w'igihugu ryagizwe neza canke hariho abaciye baca inyuma kugira ngo iryo tegeko ribuzwemwo ntishirwe mu ngiro ivyo bisaba yuko rero abanyororo borekugwa kugira ngo ubwo butungane bwerekane yuko uwo munsi bufise ico bumariye abanyagihugu ari bo bose baba abapfunzwe canke nabo barekuwe biciye muri ico gihugu cyatanze umukuru w'igihugu rero ubwa kabiri ni uko nitera akamo umukuru w'igihugu we nyine yafashe iryo tegeko n'uyu munsi asubire afatire itegeko rindi rishira mu ngiro iryo yafashe ubwa mbere kuko tuvuga yuko uwo munsi umushikiranganji ajejwe ubutungane niwe musanze turushira mu ngiro iryo tegeko tashize mu ngiro tuvuga ko umunsi yoba yagaye umukuru w'igihugu hamwe naho tufatiye ingingo yiyo kwerekana yuko abanyororo borekugwa tuvuga ati none iryo tegeko niwe yayifashe canke yayifashe kugira ngo anezereze cyane cyane amakungu uravye rero gihe hafatiwe iyo ngingo harasigaye iminsi 5 kugira ngo habe gutanga raporo ifata kibanza y'umugwi ujejwe kugematozo byabaye mu Burundi kuva 2015 rero tuvuga tuti yo bafashe kugira ngo banezereze amakungu cyane ko uyu munsi hari ibiganiro birabakorwa hagati ya Union Européenne kuri article 26 iraba amasezerano y'Ikotonu yoba yashatse kugira yerekana yuko gusa ko hariho ugushaka ariko bitazoja mu ngiro tuvuga yuko rero yoba ari amajambo gusa ariko bitaja mu ngiro bategetsi b'igihugu ngo umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cose kuva ku barongoye abandi kugacimbiri gushika ku nzego zo hejuru nimwerekana akarorero keza mu gukurikiza amategeko atangwa n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu kwirindikiza ca coronavirus imbere yabo murongoye bizoborohera kubahimiriza rimwe mu banje gutanga akarorero keza ariko naho bikaba nkenerwa ko mubicisha mu itegeko koresha ububasha mufise mu ryubahirize muzoba mukingira igihugu cose ako nakamo kumuhare inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano tubananye mu gisata kijanye n'amagara y'abantu ibihugu vya Burayi biriko vyitegurira gusohora ico bise certificat vert no kuvuga urupapuro ruzoha uburenganzira abari muri ivyo bihugu bakingiwe canke bakize COVID-19 kugira ingendo muri uwo mugabane atantambamye nimwe ariko rero iyo ngingo ishobora gutuma ibindi bice byo kwisi na cyane ibihugu vya Afrika biri inyuma mu gukingira abanyagihugu bavyo bikumigwa kurusha ayo makenga akaba araya comme ko nakuze umuhinga mu bijanye n'ingwara z'ivyaduka ibihugu byo muri Afrika cyangwa ibindi bihugu bitariko bitabira mwe niyo ngendo bizava bigenda gute ivyo birumvikana yuko igihugu cyose kiriko kirakingira abantu baco kiriko kirafata ingamba nkuko ijambo mpuzamakungu ry'abaganga bivuga giheza naco kazohava kiraba ingene gikinga imbibe zacu kugira ngo abantu bo hanze bavuye hanze bagume bazana iyo ngwara muri ico gihugu canke mbere n'abico gihugu nyene bagiye hanze muri ivyo bihugu bindi ntibahave bandura bagarutse batashe iwabo kubera bazoba baracanjwe rero bazohava baza barimira ivyo bihugu bindi bizana iyo ngwara bo ko bazoba baricanjishije canke naho ugasanga mbere bariko barabimira ko badafashije mu kurwanya ico kiza ari usanga hasigaye mbere abantu bakigwaye bazohava mbere bazana bimwe bita amavariant no kuvuga uko umugero ukihindagura ukazohava usubira ukaza ukinjira muri ivyo bihugu
urumva rero ibihugu byacanwe kwama vyiteguye biza baraba yuko wewe ufise nawe ubwo rucanco utarufise ugasanga bariko barakwimira yuko woja muri ivyo bihugu ugasanga rero vya bihugu vyizibiriye ko vyabaye nk'utuntu tutuzinga turi ahantu kubera batagiye hamwe n'abandi mu kurwanya ico kiza. Imbere gusozera no makuru mu rukurikirane rw'ikiganiro kubijanye n'akahise ku Burundi musanzwe mukurikira ku mbuga zitandukanye za televiziyo Renaissance, muganga Alphonse Rugambarara kidushikiriza uyu munsi atubwira ingene Burundi n'abarundi babayeho kuva ku bakoroni n'ingene abarundi baho hambere bashoboye kuvyifatamo. Akahise ku Burundi dushaka kukagabura mu bice bitatu. Igice ca mbere tuzoraba imbere y'umuzo w'abakoroni, nukuvuga aho ubwami bw'u Burundi bwashingiwe n'imbere yaho, kuko akenshi akahise ku Burundi mu byo twasomye mu bitabo vyanditse bagatangurira kuri Ntare Rushatsi, ariko imbere ya Ntare Rushatsi abo bagiye kwitwa abarundi bitwa ukundi, bitwa bande, bari batuye hehe, babahe, vyagenze gute ngo bakore ico gihugu citwa Uburundi, bakore ako karanga kitwa abarundi. Igice ca kabiri ni ku muzo w'ababirigi, ubwa mbere mu ntunge umuzo w'abarabu, hanyuma abadagi, hanyuma ababirigi. Badushaka kwiki, badushitse kwiki, baduhinduye gute. Igice ca gatatu ni kuva twikukira. Twikukiye 1962, ariko harabaye integuro yuko kwikukira. Twabigenjeje gute? Ako kahise tuzi, akakera n'aka hafi vyatuguye ko gute? Twavyifashe mu gute muri politike no mu mibano. Ivyo bice bitatu rero twashaka tuvige neza, kuko birakenewe ko twimenya kugira ngo ako kahise kadufashe. Niba hari amakosa twakoze tumenye neza ingene twohahinyanyura, kuko nitwoshobora gukosora tutiyizi koko, tutanabona nuko turiko dukora amakosa kuko tutiyizi. Nitwimenye rero, twimenye icari c'umurundi, icari co umuryango, icari co ubwoko. Kuko tubiravye akaranga k'umurundi karimwo vyinshi. Ivyo vyinshi rero nivyo tuza kuraba mu kiganiro gikurikira, kuko nivyo biza kutwereka koko intumbero twashatse guha uku kwimenya no kumenya umurundi. Ni kuri ico kigabane kijanye na kahise tuzuzira ko amakuru twabategure kuri uno munsi wa gatatu mfate kano kanya ndabakengurukire mwese mariko maradukurikira naho butaha.